Abaserukira abenegihugu mu nama nshingamateka na nkenguzamateka batowe mu ntara ya Ruyigi bagendeye ahariko haratunganirizwa ibikorwa vyo gushinga iradiyo Agaseke FM muri komine Ruyigi umusozi Gasanda. Urwo rugendo rukaba ruri mu rukurikirane rw'ibikorwa abatowe n'abenegihugu bariko bararangura muri buno buruhuko, aho basanga abenegihugu ku kivi mu ntumbero yo kubatera intege. Twaje kugira ngo tumenye aho mugejeje. Imvukira yo muri yo ntara asanzwe arongoye imbere y'amategeko ishiramwe giyumviye uyo mugambi ABG Burundi yisunze icivugo c'iyo radiyo ijwi ry'intwari mu iterambere, amenyesha ko uwo mugambi uje gushigikira ibikorwa vy'iterambere biriko birarangurwa n'abenegihugu bo mu karere k'ubuseruko batari bake bari kwitabira kamo katewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko gukura amaboko mu muzu. Ijwi ry'intwari mu iterambere nico civugo c'ikinyamakuru Agaseke TV, cyo kimwe n'iradiyo Agaseke FM, icivugo ni cyakindi ijwi ry'intwari mu iterambere, the voice of the leaders in development. Turashaka yuko ikinyamakuru iradiyo ihereza ijwi abantu batera imbere kugira ngo babwire abandi niko babigenza. Izo mboneza zikaba zashimye uwo mugambi, mbere ziranasezerana ko zizowushigikira umwe wese uko azoshobora. Muri rero ni cyiza, ntaco buza rero yuko twebwe nk'abaserukira abenegihugu, indongozi mu ntara, turavye umurindi Uburundi buriko niyo bugana, natwe nk'indongozi ntaco buza yuko duheza tugashigikira iradiyo kugira ngo by'ukuri idufashe no gushikana amajwi kure.